kwa minota 10 hano muzozana na Magatimza FM akabona no gutega amatwi amakuru na tukatashikizwa na mugenzi wacu hawo bukuru ndakora mu kijyanye ngenda guhikaze hawo bukuru ndakora mu kijye cyiza amahoro y'Imana abane namwe mwese mu gukurikirana ibiganiro bya Radio Magatimza FM nongera ndabaye ikaze makuru y'uyu munsi igenekerezo rya gatandatu mu kakaro mwaka 2020 na yakabagizwe n'izi ngingo nkuru zikurikira. Nuko byashikirijwe n'umushikiranganje w'amagara y'abantu yamenyesheje ko bagiye gutangura kwakira abene gihugu babonetse ko ibimenyetso by'ikiza cy'umugera wa COVID-19 ariyo coronavirus. Umushikiranganje w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi Deogwide Rurema yaratunganije ibiganiro hamwe n'abakozi bakuru hamwe nabo bafashanya ubushikiranganje. Ku munsi w'igenekerezo rya gatanu mu kakaro mwaka 2020 niho ishirahamwe gitaho amagara y'abantu Salange ryarumanije umwaka ritanguye gukorera muri komine ya Bugarama. Idonido ry'aya makuru ni mukanya mu bunga bw'ivyuma turi kubifashamo na Richard Ndayizigiye. Kwino muri sanze muri radio Magatimza Ndasubiye kubaramutsa nko twababwiye ko amakuru aramvuye ari mukanya nkuko byashikirijwe n'umushikiranganje w'amagara y'abantu yamenyesheje ko bagiye gutangura kwakira abene gihugu bibonye ko ibimenyetso by'ikiza cy'umugera wa COVID-19 ariyo coronavirus. Ibyo bikorwa bikaba byatanguriye mu gisagara cya Bujumbura kuri uyu munsi wa mbere igenekerezo rya gatandatu mwaka turimo bikaba byatanguriye muri komine Ntahangwa Mukaza na Muha. Umushikiranganje w'amagara y'abantu Tade Ndikumana aratubwira uko ibyo bikorwa bitunganije, reka tumutege yombi. Bari abaganga babasuzuma bashobora kwandika neza imyidondoro y'abantu nkuko twara tubikora iyo agiye kwa muganga ipimishe shobora gutaha rero n'abandi bazocatora ivyo bipimo bakabijana mu vyuma hariho abahinga hanyuma bageza kwa muhamagara akagwa gutora inyishu hanyuma kwa imiti basanze arwaye inyene bizogenda bazogenda bo basigurira ico gihe bizokorwa kuva saa 2 gushika saa 10 imisi y'akazi ukuvuga kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu. Ivyo rero tuzobikora navuze kuva ku munsi wa mbere nico yaravuze yuko kuya nk'amezi 2 canke 3 ivyo rero tuzobiraba ingene tube turabona ukuntu abantu banduye hanyuma n'ingene buhinga n'uburyo bwo kubakurikirana bumeze. Kuvyerekeye hagati mu gihugu abahinga baracakurikirana ivyigwa bisaba n'uburyo bwo turaraba ingene amavuriro nyene aribo azokora ico gikorwa. Naho tuzi ko ata coronavirus nyinshi hari ko turafise intara zose turafise ibiharuro babonye rero uko twohera hamwe baca Bujumbura. Umushikiranganje w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi Deogwide Rurema yaratunganije ibiganiro hamwe n'abakozi bakuru bafashanya mu by'ubushikiranganje. Intumbero kukaba kwari kurabira hamwe ibyaranguwe mu myaka 5 iheze bakaba basanze umwimbu wiyongeye kuko abene gihugu bijukiye gukoresha intabire ihingurwa na fomi. Reka tumutege yombi. Twabonye rero yuko muri rusangi kuva mu mwaka 2015 gushika mu mwaka 2020 umwimbu haba ku biterwa haba ku bitungwa bifashe neza cyane kandi twaragize amahirwe turaronka ihinguriro ihingura intabire ivanze rero bisha bituma abene igihugu bayihurumbira baraguza umwimbu biboneka twarabonye ko umwimbu wikuvye kabiri mbere gatatu nko ku muceri ku bigori ku biharage no ku biraya ariko kandi twari twatanguye kuzana ibiterwa bishasha bituma iruhande yaho umwene igihugu wese aronka ico afungura bitume aronka n'ico ashira ku mufuko ibiterwa bishasha by'agaciro nka za vani kakao shia emile macadamia anarkadie n'ibindi.
ku munsi w'igenekerezo rya gatanu mu kakaro umwaka turimo niho ishyirahamwe ryitaho amagara y'abantu Salange ryarumanije umwaka ritanguye gukorera muri komine Bugarama. Dr Banchiganino Leonidas asanzwe arongoye iryo shyirahamwe mu Burundi aratubwira intambwe bateye muri uyu mwaka uheze bari ku kivi, akanashimira ko abenegihugu bariko baratahura imigambi y'iryo shyirahamwe. Ni muri dukesha mugenzi wacu Christian Ndayizigiye, reka tumutege yombi. Nkuko Salange ari kirimi kitamenyerewe cyane, ubusanzwe Salange isobanura more than big. Rero tumaze ikiringo c'umwaka wose dukorera ngaha muri komine Bugarama na cyane mu karere ka Magara. Rero iyo tugize evaluation muri entreprise cyangwa se tugasuzuma tugakora isuzuma, twarabonye ko tumaze kuronka abanywanyi 140 bamaze kwitaba gukorana na entreprise Salange. Rero kubw'ivyo ico gituma twafashe intumbero yuko itegeza kubegeranya mu ntumbero yuko dushobora gusimbataza intaye yo kwikukira twese hamwe, bakabona neza ko bikukiye aho umuntu asangira n'uwundi, aho umuntu yitunganyiriza imigabo n'imigambi yiwe atakibazo na kimwe. Hama ikindi nazo kari n'akado keza rero ko kubashira ku nivo tugeze ko no kuvuga kubereka imigabo n'imigambi Salange bafitiye, hama tuberekere impamvu yo kubwira abandi kugira ngo biture ikigo Salange n'ibindi bitandukanye. No munsi rero murabona ko twari twafashe kano kado kugira ngo bose babanze bumve Salange kikora mu buryo bubiri, mu buryo bw'amagara y'abantu no mu buryo bw'iterambere rusange. Mu bene gihugu ni sawa cyane. No mu ikorano twakoze abantu benshi cyane bashimye ibirebana n'ikigo Salange, kuko turafise abashomeri benshi cyane bari babayeho bavuga bati turindiye ubuzi bwa leta, turarindiriye kumbura amashyirahamwe mva makunga zadufashe. Mugabe ibyo gushika aya masaha kuva abantu bose bamenye bati reka dukore na Salange twigisha uburyo twibeshaho, bose mwabonye ko bakenguruka kabisa bimeze neza. Ikindi naco mu birebana n'amagara y'abantu n'abantu benshi cyane bamaze gushima bivanye nuko dufise ama produits supplémentaires ariko arabafasha mu rwego hejuru. Rero mu mwimbo buno mwaka navuga ko kuva umwaka wose tumaze ngaha muri Magara kabisa tumaze gukora neza kandi turabikenguruka. Nivyo inama twarazigize na cyane ko Salange bagiye bayimenya haheze igihe, abandi nabo nabagiye kuyivuga nivyo intamba twarazigize na Amakuru twabateguriye aha niho agarukiye, reka dushimire mwebwe mwese mwarimo duteze yombi, dushimire uruganda rwa Radio Magatamba FM, dushimire Christian Ndayizigiye yari mu buhinga bw'ivyuma yatumye amajwi abashikira neza. Amakuru mukaba mwashikirijwe n'aha bukuru Imana bazigame. Gwino muri sanze muri radio Magara Tanze fe